ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Kuri uyu wa gatandatu, Symphorien Mancumusi, umuhanuzi w'Uburamatari ajejwe ivy'imibano mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje abanyagihugu bahuye n'ibiza biturutse ku myuzurire y'amazi bo muri komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura begeranirijwe mu kigwati Sobel ko abafise aho bubakirwa hatashitse uwo mwuzure bokwiyandikisha kugira babafashe kubaka aho bajana imiryango yabo. Ishirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'iterambere PNUD ifatikanije n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubushikiranganji bujejwe urwaruka hamwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji barateguye indwi yo guhayanisha ibintu n'imigambi mishasha vyakozwe n'urwaruka rw'abarundi mu ntumbero yo gushira ahabona ubuhinga bushasha bukorwa n'urwo rwaruka. Ihanishwa rizobera mw'ibarabara Boulevard de l'Indépendance imbere y'ikibuga Intwari mu gisagara ca Bujumbura kuva kuri uyu wa 23 gushika kw'igenekerezo ya 26 Munyonyo uyu mwaka turimwo ku civugo akabirya ukwitunganiriza imigambi n'uburongozi bw'urwaruka niyo nkabuzo y'iterambere ry'u Burundi. Mu gihe abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura bariko barabomora inzu z'abatari bibomoreye, uwahoze ari umushikiranganji w'inyubako Gaspard Kobako ashikiriza ko leta y'u Burundi yategerezwa gushumbusha abariko babomorerwa amazu kandi bafise ivyemeza ko bayubatse bahawe uruhusha n'inzego za leta. Ngo leta yoshiraho ikigega co gushumbusha abantu kubwiwe. Mu gihe hari ingingo yerekeye amasoko yose ari mu gihugu c'u Burundi yubatswe kijambere yo kutubakisha urubaho na rumwe kugira bakinge impanuka z'umuriro, kw'isoko ya kijambere ya Bubanza bari bahawe amezi 3 kugira babe bubatse aho kudandariza hasukuye kandi hubakishijwe ivyuma atambaho n'imwe irimwo. Kuri uyu wa mbere igenekerezo 22 Munyonyo batanguye ibikorwa vyo kubomora ahari imbaho hose. Wa gatandatu igenekerezo 20 Munyonyo umwaka wa 2021, abamenyeshamakuru b'abakristu barashikirije itanguzwa ku mugaragaro w'ishirahamwe Inanga Events inyuma yaho bamaze kubona ko abaririmbyi b'indirimbo zo gutazira Imana badashigikiwe cane. Iyo shirahamwe izotunganya ibiteramo bizana amafaranga ku banywanyi no ku baririmbyi bazaba bemeye gukorana nabo, bakazobikora baciye mu biganiro basanzwe bakora, mbere bazoriha n'ikiganiro ca Inanga Events kuri ayo maradiyo kugira umuririmbyi amenyekane. Umuririmbyi azokorerwa iyo promotion canke aje muri ivyo biteramo abwirizwa kuba yarasavye ubufasha muri iyo shirahamwe, dosiye yiwe ihejeje kwigwa akemererwa gufashwa nk'uko vyashikirijwe n'uhagarariye iyo shirahamwe Inanga Events imbere y'amategeko irishu. Inyuma yaho Beatrice Nyamoya aharanira agateka kazina muntu yahagaritswe mu ndwi iheze ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye c'i Bujumbura, umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH ushikiriza ko uzi ibijanye n'iryo hagarikwa kandi ko yahagaritswe ku mvo z'amatohoza n'umuryango we ukaba waramenyeshejwe iryo hagarikwa ry'uwo mukenyezi.
Mu ntara ya Gitega komine Bugendana hari umugabo w'imyaka 44 wo ku mutumba Nyagisenyi ari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri uyu w'Imana igenekezo 21 Munyonyi umwaka wa 2021, aho yagirizwa kuba yararyamanye n'umwana wiwe w'umwigeme afise imyaka 14. Umwana ngo yarabivuze bitewe n'uko yumva afise ububabare mu gihimba cirondoka inyuma y'aho bari bamaze kuryamana kabiri. Ivyo bikaba vyabaye inyuma y'aho uwo mugabo yari yarirukanye umugore wiwe, nyina w'uwo mwigeme, bivuye ku kutumvikana neza. Uwo mwigeme kuri ubu akaba ariko aritabwaho. Mu ntara ya Ngozi komine Marangara, abanyagihugu bo ku mitumba ya Rubaya, Kirungu na Bisiga muri zone Cindonyi barasaba kugarukirwa ko vyihuta, aho inyuma y'aho imvura iri mu rubura rwinshi yononye imirima yabo ku munsi wa gatanu uheze. Ni mu gihe Ibisiga harugwa ihishika ku 529, i Rubaya haharugwa imiryango 159, nayo ku mutumba Kirungu haharugwa 451. Musitanteri w'iyo komine Marangara Gorete Nshimirimana yihanganisha abashikiwe n'ivyo vyago, akabahamagarira kuguma bafatanye mu nda mu gihe iyo komine iriko irarondera hirya no hino, kandi agasaba n'abagira neza babishoboye kubagarukirako. Tutandukire y'inkino. Mu nkino za Primus League z'umunsi wa 13, turabire hamwe uko inkino zagenze, aho umugwi wa Flambeau du Centre watsinze ibitsindo 2-0 Olympic Star, Vitaro FC itsinda Le Croco FC ibitsindo 2-1, Top Junior yanganije na Bujumbura City 1-0, Aigle Noir yatsinze ibitsindo 2-1 Rukinzo FC, Royal FC yanganije na Flambeau de l'Est 0-0, Kayanza United yatsinzwe na Bumamuru FC ibitsindo 4-1, Burundi Sport Dynamique nayo yatsinzwe na Messager Ngozi ibitsindo 2-1, Musongati FC yatsinze ibitsindo 2-1 Atletico New Oil Academy. Kuri uwo 23 Munyonyi umwaka wa 2021, General Alexandre Muyenge Batazira Manalex azogirana ikiganiro n'abamenyeshamakuru, akaba ariwe mukandida wenyene agiye kwitoza mu kibanza cyo gutwara ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB mu matora azoba kwigenekerezo ya gatanu Kigarama umwaka wa 2021. Mwihiganwa rya Viva Champions ryateguwe na Febabu ifadikanije na Braludi ibicishije mu kinyobwa Viva, kuri uyu w'Imana umugwi wa Dinamo watsinze umugwi wa Remesha ku manota 78-67, nayo Kerne yatsinze Rezipo ku manota 68-57. Ni kuvuga ko Dinamo na Kerne zizoca zihura n'umugwi w'Urunani na Gymkhana mu gice ca kabiri gishira icanyuma. Umunonotsi w'Umurundi Kwizera Rodrigue yatahukanye ikibanza ca mbere mu higanwa rya Cross International de Italica yo mu gisagara ca Seville, aho ibirometero 10 yavyirutse mu mwanya utarenga
iminota 28 n'amasegonda 33. Mu mahiganwa Kwizera Rodrigue w'imyaka 22 mu mahiganwa ane ya Cross Country International Kwizera Rodrigue w'imyaka 22 amaze kwitabira yatanye ikibanza ca mbere inshuro zishika kuri 3, rimwe akaba yabaye uwa kabiri. Bakuri wa kabiri igenekereza 23 Munyonyo gushaka igenekereza 28 Munyonyo umwaka turimwo harategekanijwe ihiganwa ry'abigeme ryo gusiganwa ku makinga rizohuza ibihugu arivyo Tanzania, Kenya, u Rwanda, Uganda, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo n'Uburundi nk'uko vyashikirijwe n'ishirahamwe rijejwe isiganwa ku makinga mu Burundi, Fédération Burundaise de Cyclisme. Nihiganwa ry'abigeme rizoba ritunganijwe ubwa mbere mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere Uburundi burimwo. Intara bazocamwo akaba ari Bujumbura Meri, Gitega, Ngozi, Kayanza na Cankuzo. Iryo higanwa akaba ari Tour Cycliste Féminin International du Burundi. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.